rya Yesu dukomere Yesu amashi menshi. Bega reka ndababaze. Iyi migoroba nk'iyi irakenewe. Irakenewe rimwe mu kwezi n'imiburi basi. Mayicheke. Imiburi rimwe mu kwezi duteramira Imana. Duteramire Yesu. Na kiranga twaramuteramira hemba nabi. Tuzoteramira Imana dushake dupfire hano nyene twigendere na nubundi. Ntituzomara n'imyaka 5. Dushake dupfe nakundi. Nimuzamura icubahiro ku mwami Yesu. Umuntu wese ari mwiri kwanira ry'uyu mugoroba ndamuhezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Ndaguhezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Nusanga ibintu byasobanutse mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Nusanga ibintu byatunganye mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Ukiva hano umva makuru meza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe. Amahoro y'Imana bane namwe. Tuzobandanya ku munsi wa gatatu. Isaha 10 moto utawaka. Moto utawaka. Hai. Igitoro kitugiriye nawe. Reka mugenda kurondera bisi hakibona. Yesu ajane namwe. Mana turasengera igitoro. Turasengera essence mwana. Turasengera amazutu. Turasengera amadolari. Turasengera amaero. Turasengera ikintu cyose gikenewe mu iki gihugu. Turahamagaye ubutunzi mu izina rya Yesu. Ibyari binyegejwe ubigaragaze. Turakuye hiriya mirongo itonda kuri station. Abantu batonda muri ville. Turahamagaye igitoro. Turahamagaye essence. Mana mu izina rya Yesu ukora ibitangaza. Ukora ibitangaza. Tuze twumva amakuru y'ibyo wakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amashi ku mwami Yesu. Abantu madafatirirwa cyane kwa gatatu ndabatumiye. No wa gatatu ubuhanuzi n'ibitangaza. Nari mvuze ngo no wa gatatu ubuhanuzi n'ibitangaza. Tuzohanurira amagufa yapfuye yaboze atanakiriho asubira abe mazima mu izina rya Yesu Kristo. Tuzosenga duhanurira ubuzima bwawe. Duhanurira imibereho yawe. Imana ihindura amateka yawe. Uzotumushika hano size akazi kakurekuye ku mugoroba uze wihuta. Tuzosenga dusengera abantu. Imana ikora ibintu bikomeye. Abari yamarozi bayadahwe. Ababoshwe ku maguru no ku maboko imigozi icikagurike. Mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe mu izina rya nde.